bameze nk'amitugo habonye ko habonetse ibyo wavuze byahirya nyene mugabo Pascal niwe yamhenze ngo tugende gutera ku rusengero nagaze kibazo bibazwa jongera nifire Monica we! Rebecca yagiye ngo hano ndababwire. Monica ari karasenya ho hepfo. Ingo ndababarire. Ubonye igiki urakuye ibizino. Moni! Ingo ndababwire. Arabadi ngikoye. Tubanirize rero hamagara. Hewe. Kandi mwibaza ngo nikindi abahamagariye. Urazi ntago ndababwire. Aho rero muja muriruka ngo namadire. Ahubwo ntago ndababwire ko twihenze. Twumvise duhamagara. Cyanagira ni diri ubonye. Twihenze hano twaje nta nkuziriho. Nimuze tuje mu rindi shamba. Aho tabesha naho twakenzere turakeze. Ntabwo kwiyorera ibyatsi. Nimuze rero tuje mu rindi shamba kuronderayo. Shamba rya hehe. Oya nawe yarajariruka ngo ni bizino. Jewe mbonye nabutse reka ndabahamagare tugende mu rindi shamba reka ndabizo ubwenge gira turonke izo dutwara tugende hamwe kwa Matiyasi nabonye tuce turavunagura twatira ejo tuzoba ducana ubu ni muci tugende oya ni muze dukino duce hariya duce dukata tugire pembe oya ngo mushaka Ocha kwezi nako mwana kwakira. Niri? Sawa. Abo basanye tukeye. Rero urati rero. Burya rero nje nimara kukubona. Nari nciye muhira. Ugaca bambwira yuko ngo mwagiye gusenya. Rero twari turondero ndabibona uraciye ngakuranda ndababona rero ndaje twarondera. Ndakuzanye twana twawe. Ewe yemwe ndatomboye. Narigize nasinzira. Okay. Ndatomboye muka. Namusi naje gusenya neza. Yasangira. Tuhaye tweza. Twese ya shamba ngo abatu ariyo tugabuza. Ndabahakayi. Umve. Ntakintu mba kinihi. Tacha mwumva. Ndatumva hari yepfo hamwe twe twagombye kuja gusenya hamwe umengana umuntu. Tuje kuraba ariko araroha tuje kuraba tuje kuraba bitwasanga ari ikintu uteye naho oya ko tuje kuraba kuri iri zuba ikintu kinihira mwebwe oya nitwogenda kuri n'umuntu jewe ngiye kuraba nimukombe muri genda tugende Hemwe. Sinababwiye eka n'umuntu bwabundi. N'umuntu. Yareke kukoreje umuntu. Hewe. Ni munyare. Yababaye. Nani ugatangaye kwe? Ni se wa pastor. Kama wa. Munega mutamu. Byagenze gute kugira ngo ugwenge muri no komungana gute? Ariko urabona hari cyo kumugoroba mwijoro. Rero ndiko ndaza guca nsanga natembagariye ngaha. Ahijwi cyaragize rero imvume hasi biranka ko niho nagerageje kuvyuka mwijoro biranga ndahamagara abantu kwikanga. Hamayo nkaca nguma rero mvuga ngira ngo kandi nibyo nari natashe mbore hariya ku kabari. Rero cyane nizo nukuri nakubeshye urakwiye kwakira agakiza kwe. Yego nukuri. Aho wewe warinze uhinduka. None wowe kunje byashika kwe. Naje ari nkuko naje ndabibona. Uko byari nkuko kwe. Mwabuje umuhungu wanje ari pastor. Kandi yari yambwiye imyaka. Yambariye ati zo nzoga wewe zipemwo zizokwica.
nane nkabifata mineneko ubifata mineneko Ufata ibisanzwe. Ubona ko hazeye urupfu. nubona ndabona ni nukuri kugira no bune ndahakire. yego Ndabona ko waru. Nujya muhungu wawe yagumya gusengera yaba umuhungu wawe adasenga wapfa nta kibuza wapfa. Jewe nukuri nabona ndatoya agahengwe nce mujana kwa muganga ninagira agahengwe rondere pasitori tumubwira ko se wowe yagize ikibazo kandi navyaramenya navyaramenya nabo bariko barasenya bariko barasenya twumva umuntu aniha mbere baguma biruke bagira ngo tubonye ko twari tuzi ko ari kiko twari twamenye ko ari umuntu yamwe ariko twari ko ari umuntu dusanga ni ko dusanze ari wewe mumva ko biteye ubwoba birateye ubwoba birakomeye warayuhatswe izi nzoga ntuzisubire izi nzoga ntuzisubire gagahima aho kandi aho gasongoye zihere nawe Imana izogufasha ni Imana siwe yabikoze ni Imana kandi nawe izogufasha uzobiheba uzohinduka. Ariko gantwitse bijya bintu bijya buvugishwa wewe burya buvugishwa wowe urabwemera wowe ubuvuga kwige none warugikekeranya bijya nivyo mana yanje bijya sivyo umuntu ngo afise abahabara bangana n'imbeba zo mu gasonge pasitori wacu Namahoro ego uraho umukozi w'Imana ashindi ngaha kweri nabaye ndagushimiye no kuri pasitori nyene haja vyagenze kuko haja Imana arantumye mwijoro imitiro sinziriye bwa mbere ndanka haja n'inkoni naraziriye haja naje kurishijwe kuri pasitori yego bashikujanye niko biri niko bimeze akaduhagarara imbere neza cane aje kuzimu yaje kuzimu afise abahabara bangana kurya yego yaraye mugaragaje Imana nayo kweri yaraye mugaragaje yashapwe yagira indandure iyo ntaza Gute nacinza kubivuga nubu rero naguhaye ipantaro yego nikirato ngiye gushirako nikoti nziza kuko kweri uri umukozi w'Imana basha niko bimeze kugira uzoza uragenda ushajije kuko uri umukozi w'Imana nanje Imana intumye basha sinzayigambarariye yego kandi je rero handabandanije ko ntengenda n'amahoro yego mbewe ko mbingora kwaye nibike niko nsanzwe meze yego mbesigaye murayaga rero yego none we kutavuga kutamushimira kandi yatugiriye neza harya ndafise ico ndabivugako dinarinzi kuri muri uwo mugwi wo kurwanya pasitori wewe kijya n'ikinyoma gikokoye nta pasitori yogerera ahantu erega je harya numvirije ivyo muriko muravuga numva birasize ubwenge kandi mutihanye muragowe hewe umuntu yari yaravugishijwe ku bantu barenga 5 mwishengero bose bakavyiyemerera urye wewe vyogenza ndagute kwaca muvugira ibinyoma none wewe woza kwemera ibyo utazi bajya bavyemeye kuko babikoze oya bajya bagomba gukira nawe ujya pasitori nawe agombye kubirundararamwo nukuri pasitori akaba ari muri ivyo bintu jewe sindi nyuma yavyo hewe ndakubwire ko wase kuvyemera murazi nico muzinanyeko ubu rero nidusubira gufatanya inzira ushima tacha tuzinanyiko nidusubira gufatanya mugumane nabajya bavugishwa banyu mwebwe nimba murondera ubukozi bw'Imana nimba murondera upastori ntabwo muzoronka n'urya mugabo oya pastori muzogenda kuvyemera nabo pastori muzogenda murose izuba rya nimba mugomba kuja harya hantu naho muzogenda murose na pastori muzogenda baye genda naho ugomba kuba pastori nimugana uzobawe muzogenda ubaye pastori wewe niwe cyane pastori genda
Pasika. Oya nukuri ibyo bintu gira ibyo. Oya ndabona ko natevye gato. Nawe niwe wundi. We ntagoma ndakurindiriye. Gushika ya masaha. We nona ahizwa rigeze. Ja. Oya maho. Vyashitse ndabona ko natevye gato. Ugasina gucereje cyane. Kandi nibaza ko igikorwa twateguye tukirangura. Hari ingorane. Urana rodi Pasika. Urumva naho watevye ntacu. Tugende. Basha. Maka uno musi bimwe uhora wigirisha by'uburofa ro. Kana jewe. Jewe. Urumva ingene bimeze uno musi. Basha nta numwe aza kutugerana ku rusengero. Ndakubwire kiretse Remi wenyene. Pastor Remi gusa. Niyo Pastor Madudu. Nakajya kaguciwe. Uno musi ntibadukorana. Nibishoboka. Pasika. None ko turi bakeya biza kugenda gute? Umviriza ku rusengero hariyo abandi batwirondereye inyungurazi niyo bari babikitumva niyo bari bamatwe niyo bari baje ko ari twenyene n'abandi narababwiye barababari. None tugende none hari bindi nayo ibyo kuvuga ngo nabavugishwa barakavugirwa ko twone twabavugishwa none cyo bibuza none cyo bigiye ahubwo tugende none tugende tujya guhitana pastor tuze guhitana pastor goshe ndampaye nka we musi ntibadukora Hodi. Karibu. Mahoro. Ngezwa n'amahoro. Mahoro n'ukuri. Amahoro n'ibibano. Jewe ndabona ntarama n'amahoro. Aho nibiki. Wewe mu kibazo cy'iwacu twibaza yuko tugiye tujanye uko twasinye yuko ata muntu n'umwe atugerana ku rusengero ko ata muntu n'umwe twasaga kiretse mwebwe gusa. Hanyuma ibi bibando narutse nibyo. ibi ni byabajye batugwanye Ababagwaye abaza kubagwanya kutugwanya tubamanguzi mubamanguzi byo. Hanyuma rya jambo tuvuga ku Imana bize ryavuga ngo ryavuga ngo uwicisha inkota azokwicishwa inkota. Siko twabibonye. Regana twebwe tuza kubikubita abatugoye. Ego hinge. Paulo yavuze ngo iki? Ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso. None ibi bihiri mu bikubita uwo turiko turagwana ari we Satani cyangwa mu bikubita abantu. Mugabo pastori nuko na ubwa mbere ho n'inkofero ntari nayikuye. Twashaka tubasabe ivyo bintu mutubwiye mubanze mu birenze kuri uko rw'amazi dore dukora ico gikorwa. Nukuvuga tubanze tuzinge Bibiliya tugwane twigwanire tubwire Imana tuti ntutugwanire tureke twigwanire. Murumva iyo ntambara twoyitsinda turayitsinda. Oya none ndabaze ikibazo none n'urugamba rwacu canke n'ugw'Imana mushaka turugira urwacu pasito ngiriza rero by'ukuri byari kuba byiza tugiye tujanye none ko tunume ngo muriko muragonana twabwira hari undi mu guturiku uvyumva gusumvye uraza kubona ikivamo ni mugende mugabo ntimuvuge ko pasitora ari we yababwiye ngo muje kumugwana. Mugabo pasito erega hatwari ko turondereye ineza yanyu. Yego ndavyumva ariko rero nanje ndiko ndabitura Imana. Mwebwe niba mugomba kugwanisha umubiri jewe ndiko ngwanisha nukuvuga ndiko mbwira Imana ize yigwanirire kuko ari igikorwa cyane. Pasika nacyo yumva ega na ni imwe mari karadukorera. Sawa mugende amahoro gaje nimubishiremo. Urabonye rero
hagira hariya je ndumva umengo hari ibintu bimurongo abantu bariko baranira n'abantu bariko baranira je ndumva icyo Nimwebwe hewe nibiki tubabohore urababaza babohore nibiki ahubwo tubanza tubabohore nibyo oya nibyo hewe Mori ndabona ushobora kubabaza ubwo ntitwobatabara wowe ngo yavunitse ukuboko je mbona uwo mujana kwa muganga maze fashe kuyica madadukoreye je mbona ko ari kubajana kwa muganga erega kwa muganga baratubaza ico babaye bategezwa kutubaza umva genda ubatabarize je nsigara ndababaza uko byagenze kugira ngo turabe ivyo tuja kuvuga kwa muganga bakaye mujazi ko ndabaro Rumba pasito wabonye ko twaje iwawe dufise ibihe tukavuga yuko dukeneye yuko abantu bayoboka pasitori maduru tutakeneye kuno munsi binjira mu rusengero twagiye rero dutera akaguma nkuko wari watwihanije twabirenze ko tuja gutera akaguma bajya nabo rero baca baratwivu baje ngaho badufunze ibitambara mu maso ntitwari tuzi naho turi baca baratuboha baduterera ngaho none ngaha turi imbere dufashe mu dutabarize bamwe beze ngaho bitugo habonye boko babonetse ibyo wavuze byabaye ibyo nyene mugabo uwo Pascal niwe yamhenze ngo tugende gutera ku rusengero nagaze ikibazo bibazwa jongera nipfire naho nziko muriko murababara kumbure kunyumva bigoye ariko tuzokwama tubyigisha intambara y'impwemu intambara yo mu mpwemu igwanwa mu buryo bwa mpwemu nyene reka kuba muyishira mu mubiri nejo mu bundi ntimuzobisubire iyo mugiye mu by'umubiri ibishika ni bene reka je nivyo nari nashatse kubakingira ariko ntimwabyumva rero ni hamwe bavuga ngo nyabwibwirwa nuko amaso atukuye muzosubire kandi wanka bangwe ntiwankazana ndabe